uyu munsi batuvuge kuri le 20 le 20 warayivuze mu biganiro twakoranye urasaba bivuga ku mukubito urasaba bivuga ku biganiro byinshi wagiye urakora ni tariki wavuze ko ata muntu azopfa mu Burundi ata n'umuntu bisanga iyo tariki ngo ntara abantu barabapfa gusa abantu ntavyo bari bazi inyuma yo kubivuga d'abord bikabanza bigatera impari mugabo ukawandanya ubivuga kandi d'abord uwo vyakira guturuka abana amakomenti y'abantu negative abantu bavuga ati yo yasaze akarakinisha abarundi abene gihiga imitima yabo iri kwirasha yifuza uyu mukuru w'igihugu nta wundi ndabibabwiye mu bivuga uko nyene nabitumwe n'Imana yo mwijuru bavuga ngo ngwaye mu mutwe nta mu mutwe ngwaye kuko mvuga ijambo ry'Imana nta muntu asara abura ibitaroranya kuvuga rero jewe ndahejeje hasigaye aha Barundi mumenye muje ku murongo w'Imana nayo ibagirire neza ibaho uwo mugisha yabateguriye umukuru w'igihugu wacu Dawidi w'u Burundi abumugisha ku Burundi ngo niwe azofatanya Barundi muri Ezekiel 37 niwe azofatanya niwe azogira ubumwe ku Barundi niwe aje gufatanya Barundi batatanye ngo kandi abamugwanya nari babwiye yuko baramugwanije ntibabishobora nibo bariko baramugwanya nta numwe azomushobora no kuvuga Imana yongera kunyereka imbwira turabona ko nigeze gukubwira ko President Obama ari uzakuraho ubutegetsi bwa President Kagame n'ubwa President Nkurunziza Imana irambwira ati reba agiye kubikora Imana ijambo riri muri Yeremiya ikigabane cya 43 guhera ku murongo w'8 gushyika ku wa 13 Imana yongera kunyereka ingabo z'abanyamerika ibikoresho zashyize mu gihugu cya Mauritania cyo gukuraho ubutegetsi bwa President Nkurunziza Imana yongera kunyereka ingabo yongera kunyereka ibikoresho by'intambara byari mu gihugu cya Gabo byari byakizwe n'Ubufaransa byo gukuraho ubutegetsi bwa President. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Igihugu cy'u Burundi caraciye mu bihe bibi kandi nubu kikaba kiriko kiraca mu bihe bitoroshe. Nivyo bihe bitoroshe rero Uburundi buba buriko buracamwo hariho abantu usanga bagerageza kurondera umukate babanje kwitonesha ku butegetsi buba buriko buratwara ico gihe. Aha ndavuga abiyita abahanuzi abandi nabo bakabikora bafatiye ku bigaragara canke ku marangamutima yabo no kuvuga ngo bakabikora bitwaje yuko ari Imana ibibabwiye ariko ari ivyo bibwiye bonyene. Mwene abo bantu rero ijambo ry'Imana libita abavugishwa b'ibinyoma. Abo nabo ngo mu misi ya nyuma bazoba ari benshi. Mu misi yahera mwarumvise umuhanuzi yitwa Damascene Gakwaya umunyarwanda, harasubira umuhanuzi Priscille Mwidogo yabaye n'umushinga mateka, hanyuma n'abandi bagiye barakwirikira nkuko mubabona ngaha. Ijambo ry'Imana riravuga riti nimwumva abahanuzi bariko barahanura bavuga ibi canke biriya riti ntimuze mu bihakane kandi ntimuze mu vyemeze ahubwo muze mu bisuzume. Mu yandi majambo muze musuzume ko ivyo bintu bishika. Mu misi heze rero uyigize umuhanuzi ariwe Modeste Kayihura yarasimvye arayicumurya avuga yuko kwitariki 20 z'ukwezi kw'icumi ata murundi numwe azopfa. Barabimubajije kenshi abamenyesha makuru aravyemeza aravyemanga aravuga yuko itariki 20 ata murundi numwe azopfa. Abarundi nabo bati reka tukurindire, ariko imbere yuko ibi tubishikako reka mbanze ndabumvishe abandi bantu
bagiye barabesha batubwira ngo ibi bizoba uku ariko ntivyaba. Mu vy'ukuri uvuze ngo Imana yambwiye ibintu ibimbwira uku nuku nivyo bigiye kuba. Ivyo ari byo vyose Imana ntibesha. Ivyo ari byo vyose yakubwiye ivyo bintu Imana ntiyihenda. Mpariye yuko Imana itabwira abayo mu buryo bumwe canke ubundi. Ariko kandi aba bantu hari gihe babesha bakaduhenda bakatuzirika ku gwatsi ngo Imana yababwiye, ariko bariko bavuga ibiri muri bo, bariko bavuga ibisanzwe bijanye n'amarangamutima yabo. Reka mbanze ndabumvishe uyu muhanuzi Damascene. Mwumve ariko aravuga ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye, Imana yambwiye, Imana yambwiye. Mwebwe nyene muraza kumva ko hari ibintu yavuze bitigeze bishika nk'uko yari yabivuze. Imana itinyereka intambara y'igihugu cy'u Burundi. Imana inyereka igihugu cy'u Burundi irambwira mu mwaka w'2003. Imana inyereka igihugu cy'u Burundi irambwira ibigirwamana bihari, inyereka ibizira bakora. Imana irambwira ngo ningume ngisengere. Bigeze mu mwaka 2009 Imana irambwira ngo nimpagarike gusengera Burundi kuko yabuteguriye ibihano. Imana irambwira ngo Perezida Nkurunziza ngo nubwo asenga ajya mu bapfumu. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya muri Afrika y'Epfo bakamuha inkono. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya mu Bushinwa bamuha inyoni ifite utubaba tubiri ku mutwe iguruka, iyo nyoni ikora igendereza. Imana njyana muyereka inyereka Perezida Nkurunziza ajya muri Iran, ajya muri Iran kuraguza ku mugabo w'Islam Isilamu, kumubaza niba yagezeyo yajya amanukira y'ikuzimu nawe. Imana yongera kunyereka Perezida Nkurunziza ajya kubaza igihe azapfira mu bapfumu mu gihugu cy'Ubuyapani. Ibyo byose Perezida Nkurunziza bimaze bamuhaye ubushobozi bamuha n'amatike yo kwinjira ikuzimu adakomanze. Yawe yagiye mu rwego rwo hejuru ushobora kumwemera kujya ikuzimu atiri wajya mu bapfumu. Imana inyereka Perezida Nkurunziza amaze kujya ku bapfumu, ageze ikuzimu, avuye mu bapfumu ajya ikuzimu, bamuha agira ibyo abasaba. Ibyo yabasabaga nuko umuganga wa CNDD agomba kugira amasezerano n'ikuzimu yuko uzayobora kugera ku muhero w'isi. No kuvuga ngo ibyo barabimwemereye, bamubwira yuko azatanga ibimaze. Yagomba kubanza gutanga umwana wiwe, amaze gutanga umwana wiwe bamubwira ko ibyo bidahagije. Yagomba gutanga itunga ryose ry'igihugu cy'u Burundi, muri ibyo gutanga amasoko agaturirwa, amazu y'abantu agaturirwa, ubona agatanga n'amaraso y'abantu. Ibyo ngibyo amaze kubitanga bamubwiye ko CNDD izayobora kugera ku muhero w'isi. Ariko Imana byarayishavuje. Imana yongera kunyereka Nkurunziza ari mu ishyamba yarya ibijumbo n'amavoka agemuriwe n'abaturage. Imana irambwira ngo none yamuhaze kumuha inkoko imwicaza ku butegetsi atangira kwiringira abadayimoni. Imana irambwira ngo beraye babaje ngo izamuhanura imurimbure. Imana yongera kunyereka ibyaha by'abarundi. Imana yongera kunyereka kuva ku ngoma ya Micombero kugeza ku ya Nkurunziza abarundi ari nta bucamanza bigeze batanga, abategetsi bagiyeho. Imana irambwira ngo ije kubwitangiriza imiko umuntu uzabutanga. No kuvuga Imana yongera kunyereka igihugu cy'u Burundi, inyereka kuri Tanganyika y'u Burundi. Imana inyereka ukuntu abantu bazamuka bava ikuzimu bakubaka ama etage mu gisagara cy'Ubujumbura. Imana inyereka Mohamed Rukara ukuntu ajya ikuzimu bamuha ubushobozi ko azajya atanga ikimazi abantu ashobora guhuza kugira ngo bazajye bicana n'abakristo bajye bahora mu mutima bifuza kwica abagenzi babo ko babarenganije. Imana inyereka Mohamed Rukara atanga udufashanyo ikuzimu yadutongeraho abadayimoni kugira ngo abantu bajye bibaza iba nta Mana ibaho bayituke. Imana inyereka Saidi Juma ajya ikuzimu bamubwira yuko azajya atanga amahoteli, abantu bavuye mu bihugu bitandukanye baje gukora uburozi hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barwanye umurimo w'Imana, azajya baha amahoteli. Imana irambwira ngo igiye kurimbura abantu bakorana n'ikuzimu. Imana rero yongera kunyereka umubabaro n'ishavu ifite. Imana irambwira ngo yabwiye abarundi ngo bihane kuva mu mwaka 2005 kugeza mu mwaka 2013 ariko ntibigeze bihana. Imana irambwira ngo igiye kubamanura inkota y'igihano. No kuvuga Imana yongera kunyereka imbwira turabona ko nigeze gukubwira ko Perezida Obama ari uzakuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame n'ubwa Perezida Nkurunziza. Ndabibutse ko Perezida Obama ikiringo ciwe caheze itariki 21
z'ukwezi kwa mbere mu 2017 aho Perezida Nkurunziza yariko aratwara, Perezida Kagame yariko aratwara. Mu 2019 Perezida Nkurunziza yahavuye yitaba Imana ahitanywe n'ugwakarago. Sinzi yuko ari Obama yabigize, ariko kandi Perezida Kagame aracatwara. Aha none mwebwe ntimuza mwumva yuko ibi bintu biteye amakenga? Imana irambwira ati reba agiye kubikora. Imana ijambo riri muri Yeremiya ikigabane cya 43 guhera ku murongo w'8 gushyika ku wa 13. Imana yongera kunyereka ingabo z'abanyamerika ibikoresho zari zashize mu gihugu cya Mauritania cyo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Imana yongera kunyereka ingabo yongera kunyereka ibikoresho by'intambara byari mu gihugu cya Gabo byari byakizwe n'Ubufaransa byo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Imana yonyereka indege z'intambara zavaga muri Afrika y'Epfo zo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ni ukuvuga ngo Imana yonyereka igihugu cy'u Burundi cyazengurutswe. Imana yonyereka intara y'Amakamba, Rumonge na Bururi na Mwaro zazengurutswe n'ingabo z'abayobowe na Bernard Nyangoma. Imana yongera kunyereka ingabo zava Bubanza zafata Kinama na Cyarama zawewe na General Nzabampema. Imana yongera kunyereka ingabo zava mu Gatumba zikazamuka gufata isagara cya Bujumbura zaziyobowe na Gatorwasa. Imana yongera kunyereka ingabo zava mu ntara ya Muyinga zaba zije kurwanira Sinduhije. Imana yongera kunyereka ingabo z'abanyamerika nazo ziza mu kirere mu ndege. Zirya ngabo zaje ku kibuga cy'indege ziracyugara, mbona zije zigose Kiriri, mbona zigose mu Gipara, aho bita haruguru y'ikinanira cya gatatu. Ni ukuvuga Imana inyereka igisagara cyuzuyemo amabombe. Turebe uko intambara izatangwa. Intambara z'i Burundi zatanguzwa na Perezida Nkurunziza. Intambara y'u Burundi zatanguzwa na Perezida Nkurunziza. Icyambere azayitanguriza hazohereza ingabo z'u Burundi muri Kongo. Icya kabiri hari ibintu azasinyira abazungu. Icya gatatu azica uhagarariye ikibiri cy'u Burundi, umugabo witwa wose. Uwo ni wazica, namara kumwica ni ukuvuga ngo abazungu bazahagarara n'abaturage mu Burundi aribo bita abanyagihugu bazahagarara. Ni uko intambara y'u Burundi zabitanguye. Ati Pierre Nkurunziza azokwicare wose atwara ikibiri, ata intambara izoca isutama. Rero ibi bintu none mwumva ari byo gabene data? Ntimwumva ko biza byabonetsemwo ubunenge butari buke? Petero Nkurunziza ntakiriho, Leonce aracariho. Leonce ntagitwara ikibiri. Reka tubandanirize kwa Pulisira nawe, hanyuma turarangiriza ku bandi. Urumva reka nsubiremo none baduciriyemwo. Ni munezero ntangere mbanje gushimira Imana mushobora byose, kuko ari impaye kano kanya nakarondeye kuva kera. Abajournaliste twarigeze kuba turi kuri la détente, c'était le 11 novembre 2015. Umujournaliste yoba muri mwebwe yari ahari, narashikirije ijambo. Abajournaliste baca baragenda barabika, urumva, ariko Imana ntihora iguma ivuga. Rero uno munsi Imana yampaye ijambo irambwira ngo uze kurivuga, kuko je ndayisenga turejoro ikantuma, urumva, yambariye ngo kuyu munsi ngo jewe Imana ndayisenga imisi yose ikantuma. Voilà. Ikambwira iti genda kunuku. Ibi ndaza kubigaruka ko bagenzi, aho umuntu abwirwa n'Imana ikamubwira iti genda ukora ibi nibi. Ivyo rero byose murumva yuko iri jambo rihambaye. Ni muri Mika, igitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Mika, igice c'indwi ku murongo wa 11, yambwiye ngo uyu munsi wo gusubira kubaka inzitiro zawe uraje. Umvise ngo kuri uwo munsi urugabano rwawe ruzokwigizwayo rushigwe kure, mu gihe cyo kwagurirwa inzitiro urugabano rukaguka. Urumva, urindire nza kuvuga hanyuma uwo ndiko ndavuga. Rero muri
2015 le 5 février je murazi nari premier vice président du Sénat nagiye kuvuga ijambo ry'Imana ikarusi. Imana yari yaraye impaye ijambo riri muri Ezekiel, iri ndarisubiramo narivuze kenshi cyane. Ezekiel 37 uvuye ku murongo wa 15 ugashika ku murongo wa 28 ndayazi ko mutwe urumva. Aho rero niho havugwa ko uyu munsi wo kwagurirwa inzitiro abarundi Imana yarayinyeretse bari muri impasse y'ingene amatora azogenda urumva. Bari muri impasse, hari induru hirya no hino ngo mukuru w'igihugu ninde. Uyu munsi rero nari Imana yatoye kwicabona mu bivuge nabajya abayitranje bari ngaha baze babishingira intahe yuko atawundi ndamanitse ukuboko n'iyi drapo n'iri jambo ry'Imana atawundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza. Imana yamwise Dawidi muri ico gitabo nyene mbizi kumabwira. N'umuntu ariwe ngo azofatanya Burundi n'abarundi, niwe azofatanya abarundi batatanye, niwe azobatahukana akoreshejwe n'Imana. Muriko muranyumviriza neza mubitange uko nabibahaye. Aha rero murumva yuko biba bitanguye kumucanga, yabitanguye gucangana. No kuvuga ngo niwe muntu azofatanya abarundi, niwe muntu azogarukana abarundi bahungiye hanze agatuma bungu bumwe, ngo ni Dawidi, ngo niwe muntu Imana yahaye Uburundi, ati niwe azofatanya asubize hamwe abarundi batatanye akoreshejwe n'Imana. Ubwo bwari ubuhanuzi. Ibiri tubwira iti reka mubisuzume murabe yuko ari byo canke atari byo. Byaciye bigenda gute? Yaranwanishije abantu. Ahubwo mu 2015 abarundi baciye batatana, abadatatanye barapfa, abadapfuye barahunga gushika n'ubu baracari mu buhungiro. None ubuhanuzi mwumva bwari bwo? Iki ni kibazo rero woca wibaza. Aha yariko aravuga ivy'Imana yamutumye canke yariko ararondera agakate, canke yariko aritonesha ku mukuru w'igihugu. Aha muca mwumva yuko ivyo yariko aravuga biza birimwo ibintu bitameze neza, kandi murumva yuko habaye igihushane. Murumva narabivuze kenshi banyita umusazi je sinsara, nahamagawe n'Imana ku vy'Uburundi. Imana yiyemeje kugirira umugisha Uburundi, kubaha umugisha, kubagirira neza kuva ku muto gushika ku mukuru. Murumva muri Zaburi 115 niho Imana yampaye muri 2014 ndiko ndasenga hari mu isengesho nyene rya breakfast prayer, irambwira ngo azoha umugisha boroshe n'abahambaye. Urumva ngo abamwubaha bose. Imana isaba abarundi kumucira bugufi bakamwubaha. Muri ico gitabo ca Mika nyene igice ca 6 umurongo w'8 Imana isaba umuntu wese murumva kubaha Imana, kugira imbabazi no gukora ibitunganye. Ico uri kurakora urabe ko gitunganye, ahandi Imana yimirije kukugirira neza. Nyene icubahiro yamwise Dawidi w'Uburundi. Imana igwanirira Uburundi ngo kubwiwe no kubw'izina ry'Uhoraho yashinze muri kino gihugu, ngo ihoza kwijisho Uburundi n'abarundi kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12. Ivyo murabisanga muri gusubira mu byagezwe igice ca 11 umurongo wa 12. Imana yabimpaye uko nyene kandi kambwira ngo ndabivuge, nasaba kubivuga bakanzibira. Nta uzibira Imana, ivyo ndiko ndababwira muzobibona. Nta wundi mukuru w'igihugu azoza muri kino gihugu atariwe, kuko Imana yamutanze kumugisha kuri iki gihugu, ku bato n'abakuru, imutanga kumugisha kuri Afrika no ku mahanga. Naho amahanga mugwanya azobabera umugisha, kuko azobafasha kwegera Imana. Yamutoye nk'umwami n'umwungere, yamwise Dawidi w'Uburundi, kandi ntimutoranije ubu, yamutoranije ngo akiri inyuma y'intama, bakiri mw'ishamba. Ayo majambo y'Imana rero ni menshi maze kubabwira, mugabo no munsi yari yambwiye ngo n'umunsi wo kumwagurira inzitiro n'abanyamahanga babona baze babibera ivyabona.
ibi rero mu bitradurize mu bibashire n'abajya abanyamahanga baze babimenye yuko bazobibera ibyabona ko umukuru w'igihugu naho yoba ari generale nde aze hajya jewe nari nahamagariye ahubwo ngo nje mpamagara urumva imbere y'abashinga amateka batuwe bagende babwira abene gihugu imitima yabo iri kwirasha yifuza uyu mukuru w'igihugu nta wundi ndabibabwiye mu bivuga uko nyene nabitumwe n'Imana yo mwijuru bavuga ngo ngwaye mu mutwe nta mu mutwe ngwaye kuko mvuga ijambo ry'Imana. Murumva rero ubuhanuzi bw'iyo ko butavuye bugenda neza ivyakurikiye mwese mwarabibonye. Umwaka wa 2015 kuduga igihugu c'u Burundi cagiye mu bihano wa mugisha yariko aravuga ntiwabaye ahubwo igihugu c'u Burundi carageseye gushika n'ubu ingaruka zavyo ziracaturiko gushika n'ubu abo barundi ariko aravuga bategerezwa gushigwa hamwe gusubizwa hamwe n'umukuru w'igihugu yariko aravuga baracari mu buhungiro none yo bazozuka akagaruka kubikora nta muntu asara abura ibitaroranya kuvuga rero jewe ndahejeje hasigaye aha abarundi mumenye muje ku murongo w'Imana nayo ibagirire neza ibaha uwo mugisha yabateguriye umukuru w'igihugu wacu Dawidi w'u Burundi abumugisha ku Burundi ngo niwe azofatanya abarundi muri Ezekiyeli 37 niwe azofatanya niwe azogira ubumwe ku barundi niwe aje gufatanya abarundi batatanye ngo kandi abamugwanya nari babwiye yuko baramugwanije ntibabishobora nibo bariko baramugwanya nta numwe azomushobora kuko agwanirwa n'Imana yo mwijuru ubu Rwanda iki bariko biteranya n'Imana amahanga ariko aramugwanya yiteranya n'Imana nibahagarike rero bareke atuyobore mu mutekano ntangere atubere umwungere yatumwe n'Imana natwe abarundi dukurikire twibonera umugisha w'Imana Imana ibampezagirire cyane ndahejeje urumva reka nsubiremo none baduciriyemwo. Mu mwaka wa 2019 rero umugwi w'intamba mu rugamba wari kurakina n'igihugu ca Gabo mu rukino rwa kane. Profete Modeste avuga yuko ivyo bihugu bizonganya kandi biranganya ariko acavuga ati kugira ngo bikuranemwe kugira ngo Burundi butsinde ati rero abakinyi b'intamba mu rugamba mubwirizwa kumpa amashikanwa ati kuma dividende yanyu mubwirizwa kumpako mutampaye ko naho ekipe izoca itsindwa. Ekipe yahavuye itsindwa Uburundi buba buratashe kubera ayo majambo yavuze Uburundi bugaca butsindwa. Profete Modeste yaciye atabwa mu mvuto. Aha rero umuntu yokwibaza ati none nimba atanga ubutumwa bw'Imana koko canke ari Imana imukoresha kubera iki yobanza gushira amahera imbere kubera iki yobanza kuvuga ati mutampaye jewe sisenga mutampaye ntamvugishwa nabi kuri mwebwe. Ico gihe rero igipolisi c'u Burundi kiba kimutaye mu mvuto. Imvo zitumye asubizwa mu gihugu c'u Rwanda imvo ya mbere nuko afise inyifato iteye kubiri n'imico n'imigenzo y'abarundi kuko igipolisi cararonse waje kwitwara amwagiriza yuko yoba yigenjeje nabi mu bintu vy'ubushurashuzi hanyuma igipolisi kirakora amatohoza kirasanga koko iyo nyifato mbi uyu muntu ayifise hanyuma ikindi gitumye uyu muntu yirukanwa nuko igipolisi kiriko kirakora ayo matohoza ya mbere kuri ivyo vy'abakirisu biwe abakirisu biwe bidoga cane cane bo badasangiye igitsina yuko yigenza nabi casanze ahubwo hari n'ibindi vyaha n'andi makosa ahambaye uyu muntu yagize uko casanze akoresha n'impapuro za magendo mu bisanzwe yarivye ubwene gihugu bw'igihugu c'u Burundi kuko akoresheje karanga muntu
y'Uburundi yavuga yerekanwa yuko yatangiwe muri commune ya Kirundo yaranaronse n'urundi rupapuro bita rw'inzira bita passport rw'u Burundi nyene ubu akaba ariko yigo arakoresha hirya no hino mu ngendo agenda aragira hirya no hino kw'isi. Izo mpapuro ntiyategezwa kuzironka kuko si umurundi. Se wiwe yitwa Kayihura Ephraim, nawe nyene yarigeze kwirukana umunyarwanda yarigeze kwirukanwa nawe nyene kubera yarabaye mu Burundi bitisuza amategeko mu mwaka wa 2016 yaba mu Kirundo. Wewe rero yirukanywe yaciye agenda mu Rwanda cararondera impapuro z'ukuri koko zo mu Rwanda acagaruka mu Burundi nk'umunyagihugu asanzwe aje kuba muri kino gihugu vyisunze amategeko araheza arariha. Dufatiriye kuri izo mpapuro twaciye tubona yuko uyu Modeste Kayihura nawe ari umunyarwanda amaruca turanabaza mu matohoza baciye banabaza mu Kirundo aha kuri komine koko karanga muntu afise ari bayimuhaye baca basanga iyo karanga muntu ntibaho hariya bica biboneka rero ko ari karanga muntu yarondeye amagendo aca nayirondererako n'uburundi rupapuro bita passport aca arabikore ivyo akoresha mu ngendo yigwaragira hirya no hino. Imvo igira gatatu ituma uyu muntu yirukanwa nuko mu bikorwa vyiwe mu nyifato yiwe ngaha mu gihugu c'u Burundi bibonekamwo ibintu vy'ubusuma buciye mu mayeri bivanye n'amajambo agenda aravuga mu nyigisho ziwe. Ngira ngo uburorero murabufise nubwo mugenda kuhingangurukana bumenye muca mububona murabona havuga nk'akarorero akabwira abantu ngo hazoba ibi nibi mutagize ibi nibi ngo ivyo bintu ngo bizoca biba mbere akanasaba n'amafaranga kabwira abantu ko batamuhaye amafaranga ngano kunuku ibi nibi bitazoheza ngo bibe. Mu vy'ukuri iyaba ari umuntu akoreshwa n'Imana nyene ntiyovuga ngo ibi mutabikoze nanje singira ibi ngo mutampaye amahera sindabasengera. Murumva yuko ayo abara mayeri mu yandi majambo abariko arakora urudandazwa ku mayeri. Reka mvuge nti urudandazwa rufatiye ku bigumbagumba vy'abantu canke reka mvuge nti ku masantima y'abantu. Iyo nyifato rero iyo ngendo y'uwo muntu ikabinyuranye cyane n'inyifato n'ingendo twari twiteze ku bantu bavuga butumwa abantu bakozi b'Imana kuko ijambo ryabo ni ryunga abantu ni ry'urukundo si itandukanya abantu si ryo gutera ubwoba abantu no kubashira no kugomba kubashira mu nzira zitarizo. Bo murumva yuko igihe bamwirukana bamwagirije ibintu vyinshi. Bamwagirije yuko yakoresheje karanga muntu y'u Burundi atari umurundi, yakoresheje passport atari umurundi. Mu yandi majambo bamwagirije yuko ari umunyarwanda. Rero nta wuzi neza iyi dossier iyo yahereye, nta wuzi neza ingene yagarutse, nta wuzi neza yuko bagize amatohoza basangana umurundi. Nta uramenya neza yuko ivyo yari yarononye yoba yarabisubije ku murongo akaronka passport y'u Rwanda akaronka na karanga muntu y'u Rwanda canke gushika ubu nta uramenya yuko ari mu Burundi nk'impunzi canke ko za mpapuro akizikoresha kwa kundi nyene. Ico gihe murumva yuko baciye bamwirukana ariko agaruka mu nyuma. Ubu naho rero murumva yuko yaheruka kwemeza abarundi yuko itariki 20 ata murundi numwe azopfa. Mwumvirize neza wenyene aravyiyemerera akabishimangira. Uyu munsi batuvuge kuri le 20. Le 20 warabivuze amaganiro twakoranye urasaba bivuga ku mukubito urasaba bivuga ku biganiro byinshi wagiye urakora. Ni tariki wavuze ko ata muntu azopfa mu Burundi. Ata n'umuntu gusanga iyo tariki ngo ntari abantu barabapfa gusanga abantu ntavyo bari bazi. Inyuma yo kubivuga d'abord bikabanza bigatera impari. Mugabo ukawandanya ubivuga kandi. D'abord uwo vyakira guturuka abana amakomenti y'abantu ari negatif abantu bavuga ati yo yasaze akarakinisha abarundi. So d'abord commentaire zaranejeje cyane. Cyane gose ariko mugabo ndatangara cyane kuko dufite abantu batazi Imana.
kutamenya Imana bisigura abantu donc bavuga Imana ariko bate Bibiliya iravuga muri Yohana ngo bavuga Imana n'iminwa yabo ariko ngo Imana bavuga ntibayemera kuko batemera ubushobozi bwayo. So rero utemera ubushobozi bw'Imana burya ntabazi Imana kuko ntabarayimenya. Igihe umuntu utazi ubushobozi bwiwe byo gwana kugira umuvuge kuko umuntu muvuga mu gihe amaze kumenya ubushobozi cyashoboye. Turavuga Messi muri quartier turafise abantu bitwa ba Messi ako bavuze Messi we wumva umwe turaba muri televiziyo akina umupira c'est-à-dire ni wafise ubushobozi. Rero hari igihe abantu bavuga umuntu batazi ubushobozi bwiwe. So Bibiliya niyo yavuze si jewe ariko sinumva ituma commentaire zarantangaje cyane gusa nararyohewe kubera ko naciye menya ukuntu abantu bazi Imana muri bo. Hariho ukuntu nabasomyemo ikindi kintu kandi dukwiye guhindura inyigisho twigisha ubwe abantu bizere cyane. En fait mu bakozi Imana bose mu Burundi kubera iki ari wowe waje gutangaza ko itariki ya 20 ata muntu reka tuvuge katore kuvuga ibona shimye muri kazozi yo muri kahise ko ata abantu bahara bapfa. Iyo analize wayigize ryari wayigiriye hehe kugira ngo uzuvuge kumingesha makuru ahantu hashaka ko hari abantu bashaka ko barabuza abantu kuri iyo tariki uvuga ati nta bantu bahara bapfa kuri iyo tariki? Igihe kimwe hari umwana twari ko turasengana hari muri 2014 ntitwari bwashikiye amabango yo kuba abakozi b'Imana. Yitwa Samuel ubakorera mu Kirundo. Twagiye gusenga turi twenyene kuri stade mu ijoro. Twarasohotse barimo barasengera turi gusengera mu ishengero kanaka. Ndamubwira reka dusohoke ndumva umwuka wera mbwiye kujana nawe gusengera muri stade ni stade Bushaza yo mu Kirundo. Tugendayo mu ijoro nka saa 8 uko twavuye mu gatondo. Ndamubwira ati Imana imbwiye tuzunguruke icuro indwi stade. Nitwarangiza kuzunguruka turaza kubona ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Tuzunguruka dusenga stade. Numva ijwi rirambwiye ngo mukanya murabona abamarayika. Ndamubwira ngo mukanya turaza kubona abamarayika. Tuja hagati hajya batereka umupira hagati na hagati. Tuhagiye turasenga tuvuga mu ndimi. Tubona abantu bambaye ibintu vyera benshi cyane. Biravuga ngo bona abamarayika. Ndamubwira Imana iratwiyeretse ahantu hari Imana twakoreye igikorane. Dutegura igikorane ariko cyo gikaye nticaba kubera ama distance yino na ruguru iwacu mu Kirundo. So uwo munsi rero turabaza Imana ko ikoze kune irambwira ngo aha hantu hari cyo shaka ko hakorera kimeze ukuntu nuko no munsi nashimye kuvuga ko icyo gikorane kitabaye ariko ndazi yuko umunsi umwe nzobikora. Ubwo nyene uwo munsi 2014 Imana cyambwira ngo aha hantu umunsi waje kwakora igikorane nta muntu umwe azopfa muri province. Cecanda tamere ibintu ntibibaho. Mugabo ndazakira ndabibwira na Samuel. Samuel arambwira ngo okay nta kibazo reka twitegure. Igikorane twari kugikora muri 2020. 2020 rero bica biba namaze kuja muri mission. Aho inyuma yaho niho 2019 Imana yambwiye like never before. Tutangura kuyitegura 2019 ndababwira ati mutegure like never before hazoba ibi nibi kuva 2019. Ni le 10 zo kwicumi bambe le 20 sorry le 20 zo kwicumi. Ndababwira ati okay mwitegure iyi tariki nta muntu numwe azoza arapfa. So kuva 2019 kuva 2019 ico gihe ariko ico gikoya ni caba kubera ko ujya mwaka nyene niwo nagiriyemo muri mission. Ariko cari igihugu cyose. Donc dace bihera 2019 gushika ubu atamuntu apfa iyo tariki.
hariho umuntu twabonye mu commentaire yanditse uratwo twavuze ngo nimba hariho umuntu azi umuntu yapfuye iyo tariki avyandike mu commentaire uwo muntu yaje ashavuye yaje ashavuye vraiment aratavugisha amajambo urumva umuntu yabuze umuntu ashaka ayumva umuntu avuze ati nta muntu yapfuye kuri iyo tariki eske reka n'ubu ndabivuge kandi mu commentaire uko ubwa mbere ntiwari wapashije ko ari kuva muri 2019 gushika 2020 donc ni imyaka 5 ata muntu apfa iyo tariki ya 20 murumva ati mu myaka 5 iheze itariki 20 z'ukwezi kw'icumi nta muntu numwe yigeze apfa. Ati rero ubuhoho ndabivuze ku mugaragaro mupime itariki 20 nta muntu numwe azopfa. Ati kanatsinda byatanguye kera kugira ngo ube sure canke ube sûr ko ata muntu yapfuye iyo tariki waragize ama recherche kugira ngo ntazi kuboneka abandi bantu baza ku makomanta bavuga ati uyu muntu arabesha ntasubire kubesha kuva iyo tariki mbaba waragiye ndazi mu hospital bavuga ati nta muntu yinjiye muri morgue kuri uyu munsi wa 20 canke wowe uvuga ati jewe narabibwiwe nta bindi jewe uko nizera Imana nibaza ko atari abandi bayizera Imana imaze gukora ibintu bisumba ivyo cyane ivyo ni ibintu bito kumva ngo nta muntu azopfa umunsi umwe ivyo ni ibintu bito cyane ariko gituma duhejeje ino ntuze ndashaka tugire press conference ndaza hari ibibazo byinshi muzobaza tugire press conference jewe ndabishure n'abantu tubigishe icarico kumva ivyo bintu vyoba hari akantu kamwe gakunda kuntwenza cyane kubera iki mu Burundi buri munsi itariki 15 z'ukumunani imvura igwa mu Buganda iragwa muri Kongo iragwa Dubai iragwa Etazini iragwa oya suko bimeze aho renzo sigura ikintu igituma mu Burundi lokenze kandi ntizashika nzopimanda yo imvura izo mvuga lokenze z'ukumunani haraheze umunsi mukuru wa Maria umunsi mukuru wa Maria Assumption so ico gihe rero muri press conference ntunzo sigura ivyo bintu urumva kubera ko turashaka dukure abantu hamwe tubashikane ahandi kubera ko umuntu akijijwe biba kubera ko Imana yabishatse biba kubera ko Imana ishaka kwiyerekana mu bantu ikibazo kuri kubibikira press conference mugabo kuba ata muntu azopfa 20 Sebera turazi ko hari igikwane cawe never like before nari mwakoze twagikoze yego kana yaciye kuri sale yego gusa nuko hatajemwe ku kantu ngo kabuminge cyane voilà nico ngira baze bihuriye hehe kukwizera ku muntu na 20 kuba ata muntu azopfa bihuriye aho nyene kubera ko Imana yabivuze Bibiliya iravuga ngo nta jambo na rimwe riva ku Mana ribura ububasha kubera ko atajambo na rimwe riva ku Mana rikabura ububasha ico gihe Imana irashobora guca ibikora uranyumva neza ntivyatevye rero itariki 20 zarageze z'ukwezi kw'icumi mwese mwariko murabikurikiranira ku mugaragaro twavuze duti guhera saa 6 z'ijoro muturabire yuko ata muntu vy'ukuri aza gupfa ariko sinokwirirwa ndabigarukako mwese murazi ko abantu bapfuye mbere bapfa ku bwinshi abenshi baratubwira bati umubanyi wacu kabaye umugenzi wacu kabaye turateba turareka no guharura tuti bya bintu bwarubeshi ubu rero rya jambo bibiri yivuga ngo muze muhinyuze ibyo bazoba bababwiye ubu twarabihinyuje usanga n'ububeshi ubu rero tuvuze duti uyu mugabo numuvugishwa w'ibinyoma ntitwoba twihenze na gato wemanga yuko Imana ariyo yakubwiye ibintu hanyuma ukavuga ngo Imana yambwiye ngo ivyo bintu ntibibe urumva yuko uba uri umwangushi uri umubeshi saba gusa rero bamaze kuvuga ibintu ntibibe hariho nabandi tutashoboye gushira ngaha mu vy'ukuri abarundi barakunze gutwagwa n'ubuvugishwa cyane kubera abo bavugishwa nyene bavuga ivyo abarundi bakunda canke bagomba
duca tubatega amatwi tugasanga batubwiye ibintu vy'ibinyoma, mbere abatari bake baramaze kugwishwa n'ubu buvugishwa bw'ibinyoma. Ububeshi canke ikinyoma, ivyo navyo bihanwa n'amategeko y'u Burundi. Rero ntawuzi uko leta igiye kuvyitwaramwo, ntawuzi yuko ishigikiye ivyo yavuze, nuko yabonye yuko uyu mugabo yahenze abarundi. Aha rero hari ku munsi wa Mungu yakoranije abayoboke biwe mu gikorane. Miliyoni 12 ntazikoranije, ariko mwebwe niyo moja mwijuru, Imana ntigeze ivuga ko twese tuzoza mwijuru. I see that all 12 millions are not gathering here. But if you only go to heaven, it will be okay. Because nowhere is written that everybody will be to heaven. Yeah. Ukama mana yanje ugira neza kibenge kizimura mana ya Israel. Hallelujah. Muramaramaje. Murasubiriye muramaramaje. Hallelujah. Twiga mu wa kabiri twavuze. You disappoint me for sure. You disappoint me. Ngo ndigito sidiki. Someone quoted in Kirundi. Ndigito. I'm a little, but I'm not dash. Je naguma mvuga ati I'm not ignorant. I come to challenge. Nari navuze nzoza kubapima kubakoresha. Amen. Amen. Basha mwikomera amashimura abantu Put hands together. Clearly, you are good servants. Wavuze ngo amufotorera bariyo mumubwire ngo. Someone who told you go and take some pictures. Yes, Those who will be there. Yesu nigeze avuga abantu bakijwe ko ari imbwa. Jesus didn't say that people are saved are ahubwo abahakana bariko barakizwa n'izombwe zari imbwebwe n'imbwa. But those who were trying to deny him were like muri make g'abarundi bene wacu. Mu gifaransa baravuga ngo la religion est l'opium du peuple. Ngo idini ni kiyayura mutwe ku muntu. Amadini ari hubu murumva yuko ari kuyagendamwo buhoro buhoro. Mwongere murabe neza ntibahave babasukamwe uburozi ngo bababwire ibidashoboka. Ubu nibaza yuko mumenye ukuri. Ejo niyo mwumva abantu bavuga ibintu hamwe nibi, cyane ibintu by'ibitangaza hamwe nibi, murabigirwa hirya. Imbere yuko muvyemera murabanza muhanuze mubaze imitima. Kuko mu minsi ya nyuma hazoza abantu benshi bigira abavugishwa n'Imana. Kandi ataribo. Ivyo muhejeje kuvyibonera, muhejeje kuvyiyumvira ko atakuri na gutoya mu vyo yavuze kurimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu nk'abo bazogwisha benshi. Tuboneyeho mbere akaryo kuguhoza imiryango yabuze ababo kwiyo tariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi. Imana yo mwijuru ibirure ibahe kwihangana. Mwibuke kugira subscribe kwishure ry'abarundi bose. Mufyonde kuri kakazogera ahasigaye reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mwishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.